Kuri stade Intwari mu rukino rwo gusubiriza Uburundi bwakiriye Chad, abafana b'umupira w'amaguru baje kuraba runo rukino barindiriye kino gihe, bari barindiriye kubona Ndayishimiye Yusufu Nyange, Saido Ntibazonkiza, Cedric Kamis bari mu kibuga bambaye umwambaro w'umugwi gihugu basubira gukina. Abakinyi uko ari batatu baheruka mu kibuga icarimwe itariki 12 z'ukwicenda umwaka w'ibihumbi 2023. Murumva neza yuko igihe cari kimaze kuba kinini abarundi tutababona mu ntamba mu rugamba. Ubuhinga canke ubwenge bafise mu kibuga biraboneka, ariko twari twiteze kubona baracafise, surtout kuri Saido na Cedric baracashoboye, baracamerita, baracabikwiye guhamagara muri equipe nationale. Nivyo rero turabira hamwe muri kano gace gato, nivyo muraza kuvuga muti ndinjiye urukino rusa n'urwaheze, ariko ubuhinga bwabo bwarabonetse. Novuga yuko umumenyereza na staff technique yiwe bagize neza kubinjiriza icarimwe, ni kimwe mu bintu bikomeye. Ariko none bakoze iki? Bacinjira mu kibuga, Cedric Kamis yatanguye asa n'uri ku point kuko niwe mu numero 9. Saido ni hagati mu kibuga, cyo kimwe Ndayishimiye Yusufu Nyange akina hagati mu kibuga, ariko direct acinjira yagize tackle ku mukinnyi avuye mu mvune ya ligament croisé. Iyi tackle Ndayishimiye Yusufu Nyange yari kweka abarundi burya nakize ubundi 100%. Binjiye mu kibuga, possession de la balle yasubiye kuba intamba mu rugamba. Nyange kuri duel anaprotege umupira n'inguvu asanze afise, ataza kuba neza yuko n'abandi bakinyi bari muri match, notamment nka Klaus yari yakinye match nziza mu guprotege umupira, afise inguvu, afise iyo gabari, bigoye ko umwaka umupira utamukoreye ikosa. Abdul Karim ahina ko azara kombina cyane gose na Saido Ntibazonkiza, Muderi Akbar. Saido agenda gutanga pass kwa Girumugisha Jean Claude ari ku mupira ukaba intercepté n'uyu mukinyi wa Chad. Ariko nashimye cyane yuko bano bakinyi ntibagumye bari muri movement. Nga Saido arafata umupira blockage nziza cyane gose kuri umupira yahawe na Jonathan, akaba ari libre, baramukora ikosa ariko umupira urabandanya kuri no 1-2 na Nyange hamwe na Eldinho. Cedric Kamis urabona ahantu ahagaze ku numero 9 yaje anova guparticipa muri construction. Nga Eldinho aha Cedric Kamis agerageza kwa accelerer, akabana neza yuko Chad basubiye inyuma, asubiza umupira Eldinho yakinye match nziza. Nyange aza gutora Saido Ntibazonkiza hagati, Saido yeliminano bakinyi babiri, Nyange paf kuri pass nziza ya ano nuko mugira mushaka cyatsinda, ariko ni gitsindo yatsinze, yarashina possibility yo guha Cedric Kamis. Mva neza yuko ni gitsindo cyari cubatse. Nga Abdul Karim umwe mu bakinyi yadugije urugero, surtout no mu equipe nationale, izi match zibiri zimuhaye amanota. Ariko nashaka muze murara Cedric Kamis ahanaza kuba hagaze, azara kombina, yarinjiye cyane gose hagati mu kibuga, aza gucreya iyo surnombre, mu kuvuga ko abakinyi benshi baciye baba hagati mu kibuga, hama Chad irabura umupira. Ariko yarabanga ahezo mpira Cedric Kamis raba ahantu hagaze, acaza gutanga pass kuri Klaus yaragaze nk'umu ailier, hama bamukorera ikosa, ari ryo kosa ryavuye mu ikarata itukura ku ruhande rwa Chad. Ariko no kuntu ubona yuko Klaus ahantu yarahagaze yereka kina kuri nimero 2, mugabo yarahagaze ahantu nk'umunyo nk'uko yoba ari Abdul Karim yasubiriye kana kimana ko hari ko tuwara, mu kuvuga uku guhindagura ama post no gucreya amasurnombre hagati mu kibuga vyatumye uyu mugwi wa Chad warufise possession, uza kubura iyo possession kuko surnombre hagati mu kibuga baciye babakinyi benshi. Kufra ya Saido Ntibazonkiza benshi bagomba baririmba Saido bibaze ko ashaka kwitera direct, ariko byari byose ko aza gutanga centre, même si iyi centre yateye tashikiye ko nashimye control ya Nyange. Klaus aza umupira Saido Ntibazonkiza bagira combinaison nziza, ariko rona nzi yuko niya conservation. Chad yasubiye inyuma, Saido aragucenga agatanga pass, ugasubira A0, ugasubira A0 bagasubira gaheza
Nyange yari nk'umu numero 6 muri yinjiye nk'umu numero 6 muri no match ko duhire tunesheje kuko deja dusa nuko natiko turaronka umukinnyi ashobora gukina hagati ashobora gukina muri defense ariko Cedric Kamis toujours ari hagati mu kibuga urabona nga kuno agira yideplaça agira umugisha Jean Claude arabura solution asubiza umupira kwa Nyange. Cedric Kamis toujours yakoze ku mpira myinshi gusumba Asuman Garden yari yatanguye ngaho mu numero 9 ariko ubona ko Cedric Kamis we wamaze kuza yara bisa nkuko atagumye ku 9 yavuze ati ifoko nja hagati mu kibuga nkagira ama combinaison n'abandi bakinyi ari nako azaragira combinaison Erdinho Nyange inyuma muri defense n'iki byose ko bisa nkaho ntiyagumye ahagaze nk'umuntu ni pass ya Nyange yahaye Guillaume Jean Claude ariko yari muri orge niyo kuri Klaus Nyange apoteje umupira ngabase kumukinira nawe umukinya muciye inyuma urabona neza yuko Parfait bizoza aje gusubirira Erdinho Parfait bizoza nawe aza muri no hall nkuko aje kuba umu double pivot we na Nyange hagati Mudeli Akbar ngani we yanjoye cyane gose kuko yagize perse nziza Cedric Kamis pass nziza kuri Abdulkarim Mawe n'Imana aza gutsinda igitsindo ca 4 bananze yuko ntibyanasabye ibintu byinshi ni Cedric Kamis aba present atanga pass goal Nyange ngaha yatanze pass nziza kuri Abdulkarim Mawe n'Imana ariko yashazogira lob uyu munyego yaca gufata neza bananze yuko bamaze kwinjira Cedric Kamis aza gusoma mpira hagati agacaca inzira kuri Abdulkarim canke akaza gutuma defense igumi musamarira bikugurura inzira kuri Jean Claude Girumugisha aha Nyange donc muri mode Benacedoni bazongeza yuko bari muri conservation de la balle tanga kapasi one touch na Jonathan yaje arashikirwa aranegera n'imbere hafi gushika ararengana sifa de réparation Rucho Nyange kwa Mudeli Akbar agasubiza Nyange agasubiza Mudeli kakina match nziza bagaha Mpawe n'Imana ngabahaye Cedric Kamis abanza kuraba neza uri hariya kugira ngo ashobore kuraba ko uyu muri pass harugaye agasubiza inyuma bagaguma cenga ne donc dutesa Nyange Saido icari kigaringa nuko ntiwabona abantu bahungu bari uvanti ngo hakina he Saido yarasubira inyuma Nyange n'ivyo aguma ari umusi Saido yinjiye nko kumengo numudisi mugabo yakinye nko mu 8 Cedric Kamis we yarasohoka nawe yaraza nawe nyine akaza hagati mu kibuga agakombina agakora kuri uwo mupira novuga ko kubganje ishobora kuba yakoze ku mupira myinshi gusumba umuntu yari yatanguye Asuman Garden kuko yazaramanuka cyane gose hagati ko akreya yo surnom Rucho bonanze ko defense y'intamba nta pression yasubiye kugira umupira wari ufiswe n'intamba mu rugamba récupération Cedric Kamis akaza Ndayishimiye Yusufu nyaka deprosha gaha Saido ntibazonkiza gaha Klaus malheureusement ngaha bari muri hors-jeu ariko nanze yuko nabakinyi laba position Cedric Kamis bari mu ngaha n'ahantu Nyanga bari kuko nanze yuko bon apa kumputa kara mugabo yarahindagura ama post Nyanga gara récupérer umupira Abdulkarim Mpawe n'Imana agira izunguriza atanga umupira kwa ba défenseur Rucho Nyange yakinye role nziza nk'umu numero 6 même si tuza kuvuga ko match yari ya isani yabaye plié ariko urabona neza yuko ngaha Cedric Kamis niwe nabonye afise role yo kuza créer iyi surnom na Saido nashaka nawe abari hafi ariko na Abdulkarim tutanze kuvuga kujya nawe numwe yari mu ma electron libre ntumenya ngo yakina ku ruhe ruhande tantarasaba indani tantarasaba hagati tantarahindagura na kote Cedric Kamis ngari ku ruhande aza gusaba umupira kugira ngo akoreko akucenga ariko umupira ujo jam muri yani novuga yuko mu gice ca kabiri nitwasuye kubona equipe uvuga ati irahagaze kanaka kakina nka akakinikruwa akomvuga yuko twabonye equipe iri igumi hinduka ari nako tubona ino action ya Jean Claude Girumugisha gutanga pass ariko iri twapuye ashijamo inguvu nyinshi umupira Cedric Kamis nyawo ntiwamushikiriye ibindi navyo ni Ndayishimiye Yusufu Nyanga zaraheze umupira donc ba prépara Cedric Kamis abahana hagaze ari muri
presque muri defense ubona bon ibitsindo bine ku busa ntibikenewe kaguma azunguruka. Klaus Niyukuri aheza umupira Nyange kwa Saido, Saido gaca yumva umupira Jean Claude Mjeku, controle ntiyari nziza cyane gose. Ngaha nashimye ukuntu Nyange yatse umupira uyu mukinyi wa Chad akanawugumana gahereza umupira Saido ntibazonkiza. Ubona neza yuko bari Alez. Bon, match yahinduye ishusho isura mugabo sinavuga yuko byari bibi gose ko nawe mu rugamba byari byiza. Gusaba aba legend Saido Cedric barinjiye banashaka na Nyange yari kizigenza w'iyi match barinjiye. Abarundi basubira kuturyohera, baraturyoheye batsinda bine ku busa muri match are, baraturyoheye batsinda bine ku busa muri match retour. Ariko ni yariyo match novuga yuko gusubira kubabona twarabonye muri Ligue A Burundi bakina neza yuko experience bifise biraryoheye ijisho kubona urukino rushobora guhera tudashaka ruhera. Ni vyiza. Nawe aba legend babonye gute? Ni ikibazo ko boterera muri match rizokurikira narijya zitazoba zoroshe nka Chad. Inyishu yawe muri commentaire.